rero nyene cyubahiro n'ubu ubutungane abantu baracabunyotewe. Kora umuti n'ubu inzirakarengane zifungiye ubusa zitahe nazo zije mu iterambere ry'imiryango yazo. Kora umuti abejejwe n'ubutungane batahe. Kora umuti nyene cyubahiro abakomorejwe ivyabo babishikirizwe. Kora umuti abahejeje ibihano basohoka amabohero, amaboko yabo murayakeneye muri rya terambere. Baremaze ngo amazi n'ubuzima kandi ubuzima n'amazi aseseka nibayore. Samuel Swapota barinde barandikazi ngiki kinyobwa mpabwa abantu kije gutuma ubuzima bw'umuntu bumererwa neza. Suburindi gusa nikiremwa muntu itari cyo cyose. Uruganda Samuel Swapota Services watuzaniye amazi mpabwa abantu meza kandi azimbutse. Muri Samuel Swap Services tugufitiye amazi y'ubwoko butandukanye ku rugero wowe nyine wifuza. Ego turagufitiye ilitiro rimwe n'inusu, ilitiro rimwe, mililitiro 500, tutibagira mililitiro 300 zizimbutse ku rugero wowe nyine wifuza. Amazi Samuel Swapota uyasanga mu Burundi bwose, mu mabutike, ama alimentation, mu mahoteli n'ibindi bibazo bitandukanye. Badandaza ikaramu mwifuza kunywa amazi ku bwinshi murahawe ikaze wirongera amazi aryoshye y'akanovera kandi amara inyota. Mufite mubaza twakure kuri 66 79 99 51. Samuel Swapota Services. Uruganda rukora amazi meza azimbutse. Sizere ku buzima bwiza. Ngo inama nshinga amateka cegera cy'umukuru w'igihugu, banyakubahwa mwese mu mabanga atandukanye uko tugiye dusumbasumbana, shengero ry'Imana mwese munyemerere tuduze ibiganza duhane bwakeye mu izina rya Yesu. Banje gukengurukira Imana mushobora byose, yo yatuzigamye ikatuzigamira indongozi, ikatuzigamira igihugu, ikaba yaduteye iteka uno munsi ryo kuba kuri uno munsi kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Ndashimiye cyane nyerecyora mukuru w'igihugu n'umuryango wiwe mwohejwe na mpwemu yera mukampa ubutumire nk'ubu. Imana ibaha umugisha mwinshi. Reka dusome umurongo atari yayindi badusomera ijya sindayisubiramwo kubwo impamvu zo kuziganya umwanya, ariko hari umurongo nabonye byoshorerana neza tubona mu gitabo cy'imigani igice cya 29 ku murongo wa 4. Haravuga ngo umwami akomeresha igihugu imanza ziroranye, ariko uwuhongerwa aracubika. Imana idufashe. Nkuko tumaze iminsi tuvyumva mu nyigisho zitandukanye, umusaza Yetiro burya yagiye gusanga amabanga Imana yahaye Mose umukwe wiwe atari amabanga yoroshe, naho yarashizwe hejuru kugira ngo arongore ihanga, arongore igihugu, yasanze bigumye kuko Mose yahawe kurongora igihugu kigwaye. Cyari igihugu cyuzuyemo amatati, igihugu kirimwo abagararije benshi, igihugu kirimwo abarenganya abandi, igihugu kirimwo abagereka inkono zishushe ku bandi, igihugu kirimwo abarementaniriza abandi, igihugu kirimwo abajya utwabo n'utw'abandi, igihugu kirimwo inzigo, igihugu kirimwo ishari ryinshi, igihugu kirimwo agahahazo n'ikimenyane, igihugu kirimwo abakwegera amatungo y'abandi ku yabo, igihugu inyakamwe, aboro, imfuvyi n'abapfakazi bahahazwa. Ivyo rero vyatuma igihugu cyuzura amarira,
kikuzura amaborogo, kikuzura intimba mu mitima y'abantu, abantu bakagendana akabonge, bakama bataka batakira Imana bagomba ubutungane. Igihugu cyari gishonje ubutungane, bituma Mose abigira umwitwarariko w'uburongozi bwiwe. Imana idufashe cyane. Rero nta kundi yategeza kubigenza, yategeza gushiraho ubutungane bugomba gutunganiriza bose. Ijambo ry'Imana hari aho riri muri Yesaya riza gushigikira impanuro za sebukwe ariwe Yetiro. Usomye muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16 ugashikana ku wa 20, iyo bimeze gutyo Imana ivuga ngo nimwiyuhagire, mwitunganye, mwihane, mukuri bibi mu byo mukora, muhinduke, hanyuma muce kandi mushikirize imanza zigororotse, mutabara abahazwa, mucire urubanza imfuvyi, muburanire abapfakazi. Iryo jambo riravuga ngo ibyo ni byamwe nimwavyemera mukumvira, muzoheza mujya ibyiza byo mu gihugu. Imana idufashe. Ibyo rero kugira bikunde haba kwisunga impanuro nka zijya Yetiro yahaye umukwe wiwe, agaca aheza akaraba ingene bishira mu ngiro. Gusubira mu Vyagezwe 16 uhereye ku murongo wa 18 ugashikana ku wa 20, harerekana ingene biheza bikagenda iyo mwene izo ngingo zafashwe. Havuga ngo mushireho abacamanza b'abanyakuri mu bisagara vyanyu byose uhoraho Imana yabahaye, baze bacira abantu imanza ziroranye. Mubahe n'impanuro canke rekomandasiyo, mabwire muti ntimuze mugoreka imanza, ntimuze mucugwankunzi, ntimuze mujye igiturire, kuko igiturire gihuma amaso y'abanyabwenge, kigatuma bagoreka imanza barenganya ukuri bakubona. Ukuri rero aba ariko kuba intumbero mu guca imanza. Imana iri mu ruhande rw'ukuri. Imana ishaka imanza zigororotse. Imana ishaka ubutungane kuri bose. Iri jambo twasomye mu gitabo c'Imigani ni ijambo riza kubwira indongozi nkuru umwami. Kiriya gihe cyo kwa Yetiro niha muri Yesaya no mu gusura mu Vyagezwe, aya majambo ariko abwirwa hanini Abisirayeli, Abayahudi. Ariko nizere ko hano atari muri Isirayeli, timuri Abayahudi, muri Abarundi. Imana ishimwe cyane. Bivuga ngo no Musa aya majambo ariko abwirwa twebwe. Iri jambo ryavuze neza, yavuze ngo umwami akomeresha igihugu imanza ziroranye, ariko uhongerwa aracubika. Imana ishimwe cyane. Kubwo gucungura umwanya, uno munsi twibukanye dukoraniye imbere y'Imana tuyishimira ku myaka 6 iheze iduhaye Ndayishimiye Evariste ngamenye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Muri iyi myaka 6 hariho ibyo twabonye Imana yamukoresheje bigenda neza, agira ikiganza cyiza. Hari ibyo Imana yamushoboje. Bantu b'Imana, nkunda kubwira abantu ntimugahage nabi ngo muzohaga amahoro. Hari abantu bahimba bagahimba bakibagira nuko amahoro batayahimba, umutekano batawuhimba. Muri iyi myaka 6 Imana yarabashoboje kuduha umutekano ukwiye. Imana ishimwe cyane. Yatugwaniye intambara zikomeye. Imana yarabashoboje kunga abo murongoye, uratwegeranya ubaze kubomora ibihome byadutandukanye. Imana yaragushoboje kugwanirira ubutungane. Imana ishimwe cyane. Twarababonye muburanira imazwa, twarababonye muburanira abapfakazi. Hari imfuvyi nyinshi mwahojeje amarira. Muri iyi myaka 6
umworo yarahawe ijambo arumvirizwa, kandi kigeretse ko mwaruhagiye ishusho y'igihugu cyacu makungu. Hanyuma rero Imana yarabashoboje, kuko turazi yuko ibyo byose byarabavunye, mwakoresheje ingufu nyinshi cyane. Imana ishimwe cyane. Rero nagomba mu gusozera, kuko iminota bayipfunyapfunye rwose, niko byagenze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Icyambere twagomba nyiricyubahiro tubakeze rwose kuri imyaka 6 mumaranye uno mutwaro wo kurongora ihanga nk'iri ryacu rigoye ukuraho. Ijambo ry'Imana rirababwiye ngo umwami akomeresha igihugu imanza ziroranye. Twagira tubasabe mukomerezaho nyene inyota y'ubutungane ntigahere muri mwebwe nyiricyubahiro. Imana ishimwe cyane. Hari byinshi byobaca intege, hari abantu benshi batazi gushima, hari n'abatabona ibyabaye ngo babihe agaciro, ariko kubera muzi gusenga, kubera muzi kugendana n'Imana, muzi kuvoma inkomezi aho zidahera, ntimucike intege, mubandanye uwo mutwaro muwikoreye, kugira ngo icyo Imana igomba ku gihugu cyacu, Imana icyo yaguhaye kugira ngo uzogishikane ko abarundi, Imana izobashoboze mu gikore. Imana irakunda ubutungane. Uno munsi muri iryo sabukuru ryiza yo guhimbaza imyaka 6, tidushima gusa yuko Imana yabazigamye mukabamaza ino myaka, natwe ubwacu dukwiye gukura ubwatsi tugakenguruka kuri ibyo bintu byose Imana yakoresheje amaboko yanyu, bikaba inyungu kuri twese. Imana iduha umugisha twese. Imana ishimwe cyane. Rero nyene cyubahiro n'ubu ubutungane abantu baracabonyotewe. Iri jambo mwatoye ni ryiza, reka ribabera itoroshi, ribabera urumuri gukubana ya murongorera igihugu mu butungane, kuko ngo igihugu niho kizokomera mu gihe kibonye yuko abantu bose baronka imanza ziroranye. Tubisabire nyene cyubahiro nuno munsi no muri bino bihe, nubu ni mubandanye mukora umuti. Kora umuti. Nimumfashe tumubwiye tuti kora umuti. Kora umuti. Turi nyuma yawe, kora umuti. Kora umuti nubu inzirakarengane zifungiye ubusa zitahe nazo, zije mu iterambere ry'imiryango yazo. Kora umuti abejejwe n'ubutungane batahe. Kora umuti nyere cyubahiro abakomorejwe ivyabo babishikirizwe. Kora umuti abahejeje ibihano basohoka amabohero, amaboko yabo murayakeneye muri ryatera ndanye kumvirizwa. Imana ibaha umugisha. Haleluya. Hanyuma natwe bagomba tuvugane muri ino minsi nk'iyo kwibuka nukurabeho tutitwaye neza, kubera babisiguye abigishije kare mu nyigisho z'indongozi. Indongozi Imana ihiyerekwa, ariko amaboko yo gushika kuri iryo terambere amaboko na yacu. Hari abantu benshi batateye intege indongozi, hari abantu benshi wasanze babaye intambamyi, ariko nagenda babwire ngo iki jambo ry'Imana ridusaba twese nukubaha indongozi, tukazisengera kandi tukazigamburukira mu gihe cyose badutumye ibikorwa byiza. Rero Imana yamuduhaye ntirya, Imana yamuduhaye ntinywa, Imana yamuduhaye ntiyambara impuzu z'abantu. Nico gituma ganda basawe muhaguruke dukurura ubwatsi. Imana hagurukaka. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe. Imana ntigira inzigo, ntigira n'ishari, nta bintu amafaranga yawe ntiyogira ngo oya, kuko ntiyaryako. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe. Ariko nagomba ndabasabe ntitwaje kuba abarorerezi ngo twumve aho umukuru w'igihugu ashimira Imana, ahubwo twaje kumufasha gushima, kuko muri iyo myaka twese twagiriwe neza,
twese Imana yaduhaye ubuntu, twese Imana yatuzigamye, twese tugomba gushima yuko igihugu kimeze uno munsi kandi tubona icyerekezo yo kija. Nico gituma rero Imana yigeze kuvuga ngo nta kindi kinezera atari amashimwe y'abagororotsi, atari amashimwe y'abibuka ineza yayo. Rero muri izo mvo ishimwe twese mbona dufise n'amashi, nta kindi n'amashi. Enda nimukoma amashi nk'abayakomera Imana, hama muyishime ko yatugiriye neza, ikaduha indongozi nziza, zikatwitaho, zikaturinda, zikadukorera, maze uno munsi tukaba tubona igihugu cyacu turi kumwe, igihugu cyacu turi umwe, igihugu cyacu twese dufite icyerekezo kimwe. Dushima Imana tuti n'ubu turagushimiye, waduhaye neza, urakomeza utuzigamire, urakomeza uturindire indongozi, urakomeza uziyerekwa. Ibisigaye igihugu cyacu igihe kimwe kizogera, amakunga hindukire atubaze ngo vyagenze gute, natwe tuzobaza tuti, tuzobabwira tuti twashize Imana imbere, iduha indongozi nziza, maze duha umugisha. Imana nibaha umugisha. Amen.